Today rero ndahagatiwe n'umwigeme n'umusore nitwa Cherissa Wo. Mr. Ki Ibi byose turi kumwe ngo manwe ngamuramba barira. Nanje ndagukunda sha. None wombwira gute umudada uhamagaza ko mukabare aza ari wenyene agaca hitana mutonya wiwe n'umuhererezi. Iyo ngeso nubwo bayifise mugabo abahungu eske aba yabikubwiye nta kuna kumwe yombwira ngo uze uri umwe. Abahungu tureke kuza turi hagarara ko guys turaremvye. Ikindi kintu wewe udakunda ku bahungu biki gihe canke imiyabaga y'iki gihe. Umuhungu no musi nimba muri abagenzi hageze umwanya wo kuganira atari kuri telefone nguzo ndamutse muhire ivyo mbeye nibiki. Oya ntibisanzwe none ni keki. Ndabivugiye nga kintu kuri sinoza nabivuga. Cherissa nta muhungu numwe yigera aja kuramutsa. Jewe none sinabikubwiye ngire mpare ko atamungu mora nja kuramutsa kubera ko biragoye kwikontrola muri kumwe muri babiri. None turabagenzi duhura gisoda nta birebire nta najutema arambwira nkagenda kuramutsa ngo mubiri uramugoye. Hari gusanga mwagiye mu bindi birebire. Dufate ko n'umuhungu hari ikintu abakeneye mu mubiri wiwe atari ice cream nka jewe. Rero mu gihe ico kintu agikeneye kikaba kiri impande yiwe none haba hasigaye iki. Kandi hari abubu nabo nyene hari ukuntu bari serieze wa ububwiye bababwiye ati hari ukuntu tuzi umwana abameze. Umwana rero ntushaka kumukorera ivyo ari byo byose. Umwana umenya ko ari umwana ntumubabaza. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro ndakwibutse kuri micro uri kumwe na Ange Irankunda wa mukobwa wanyu abakunda cyane kandi abitayeho. Today rero ndahagatiwe n'umwigeme n'umusore reka ndabahe kaze kugira ngo babidondore ntaravuga menshi namahoro. Femme d'abord Nagire numve kunyerera. Umeze neza? Meze neza cyane. Yego, urashaka kwidondora akazina kawe ku bantu baba bakubonye iryabe naho twe tukuzi. Ku bantu baba bamaze kumbona irya mbere nitwa Cherissa Wo. Yego hama umukobwa wanyu nkuko Ange yabivutse. Yego habi. Umukobwa wacu akora kuri BTV kuba bamubonye avuga ati umuntu mengo ndamuza ahantu akora kuri BTV exactement. Reka tuje ngaha naho. Les femmes d'abord, oui, hein? Oya nashatse kumuha respect yiwe hama nanje kubasanzwe abatanzi benshi banyita gifungurutse Mr. Ki ego numva nibyo bikwiye. Mr. Ki gifunguruzo uwugurura he? Jewe ukwizera kwanje niko kunyugururira mu nzira wasanga barayugurura itasi ibidaje canke yugura inzu z'abandi. Oya nimwe muhavutse iyo zugura atari we yazuga. Anutwara abantu bakoresha amafo izirya mfunguruzo agacurisha ifunguruzo nk'iwanyu yahabonye akantu akaza gucurisha. Ari musuma vyoshika asuma agashikana aho ndavye kubona ndumusuma kwera naho bari abasuma basa rindira abasuma basagura ntibonye ikeka. hari abantu bakunda kuvuga ngo ufise amakode mu mutwe ngo amagufuri menshi wasanga ari muri babandi yugura amakode dekoda nivyo umenga ntiyo babeshi. Mwabenyereye abakobwa banyu canke abahungu banyu ni hahandi nyene uyu nawe akabakora muri FTV ni hahandi nyene ntaho tuja tuguma tubazanira abandi nyene mwifuza mukunda ndazi hari abantu benshi bifuza kuganira na Ange bumva ivyiyumviro vyiwe atari handi muri kakazi. Nibaza yuko araba hari baba barandonde kandi bakando je sinzimvye vraiment. Je no musire nakuzanye kugira ngo tuyage. Nakuronde. Gusa ndaryohewe cyane ko mwanyimviriye ko nka Mijo Talent TV ndaramukije abakunzi ba Mijo Talent TV ndayikurikirana ndabakunda cyane muri ku mutima. Nase turagukunda sha Ange. Nico gituma twagutumye. Merci beaucoup. Yari yanse kubivuga yambaye fresh yanajanishije amahereni n'ikanzu. Uri kimena banga jana nikawushije. Ibi byose turi kumwe ngo manwe ngamuramba barira arantwenza cyane kinda gushimiye cyane urakoze gose. Urakoze nimba atari uko ndakwibukije. Nanje ndagukunda sha.
yo bashe ndabivuge gute ndabuze ingene namwishu rira ya ndagukunda cyane nanje uciye unkunda ko ndagukunda oya none ndakwanga hari ico dupfa merci beaucoup mwabonye rero abantu muri kumwe n'abantu baba batera murare bakundana kandi bakunda n'ibikorwa byo mu Burundi babisupportinga cyane nako batagira vraiment reka ndabaye ikaze rero kugira ngo murabe ikiganiro tugiye dukore canke ibyo tugiye tuganireko muti tugiye tuganireko ibiki usanga kenshi turi mu bintu vya entertainment canke muri industry ya music kenshi ndibaza kenshi imvyo ukoreramwe she kenshi nanje ni kenshi nawe kenshi gose no musereka duhindura ubwenge mere nk'ubahindukiza today rero tugiye tuvugane ku bintu vyerekeye novuga ko ibintu vyerekeye ugwaruka ahanini ugwaruka gwa hano iwacu i Burundi hari ibintu abahungu bavuga ngo abakobwa bafise ingeso kanaka abakobwa nabo bavuga ngo abahungu barafise izi ngeso reka tuje kuri mon frère ngaha nizihe ngeso udakunda ku bakobwa b'iki gihe canke ugwaruka gw'iki gihe abadada bakino gihe bari serieze kare twari serieze ubu bararengeje none wombwira gute umudada uhamagaza ko mukabare aza ari wenyene agaca hitana mutonya wiwe n'umuhererezi bakaza bazananye aho babaje gukonsoma amahera yiwe yakoreye cyane none ndakubaza uyu mwemvise uba wavuze ati uze wenyene none mbana telefone hari umba namubwiye ati ngo tumira naka naka mana mumagaze kubera ntabaza umufuko wanje hari umunsi bazoza bakabafungira mu kabare voilà uravuze ngo hari ibintu udakunda byuko wemvise umukobwa azanana nabo bavukana bose ya komine ivyo rero ntibikugwa neza nta kindi kintu aha badekonye sana no munsi waje gutumenera amabanga nazo turamena yiwaye oya ikindi naco hari undi mutipe nabonye ariko aridoga ryari ambwira ko ngo yatumye sheri wiwe aramusohokana mu kabari ariko barajya barafotora ariko batashe yaciye afotora zanjye bagize bariye gusa ntanamushize ko na sheri wiwe kuri post iryo si ibara kwe ibintu nakumira birimo kutubahana aje ngarukira ijao ibindi biraza ni bon sheri iyo ngeso urayifise je nta iyo ngeso ntayo mfise mugabo ntaraja kure y'ivyo kiyavuze nkuko anje yabivuze ati abakobwa iyo ngeso nubwo bayifise mugabo abahungu eske aba yabikubwiye aba yakwemvise akubwiye ati ni wewe nyene umwe ikintu uno musicisha abahungu benshi ni kutaba direct urumva akubwiye arabanza akazunguruka hariya none jewe anje nzomenya kuvuza iki kushase kuvuga iki uvuze ati ndawukeneye dusangire hariho umugenzi tubana canke grand sœur kandi nawe peut-être uri umugenzi bisanzwe canke umusheri wanje hari igihe mba nuvumengo twogenda tugasangirira rimwe na grand sœur muga mu gihe wari kumbwira ati wewe uze kuza uri umwe kandi hari abahungu babikora vraiment mugabo benshi uno musi barazunguruka ntibashobora kuba direct bavuga ikintu niyo mpamvu rero ki ariko arabivuga mugabo babe baba direct hama natwe tuzogendera ku byo badusavye nta kuntu kumwe yombwira ngo uze uri umwe hama cha tuza turi babiri ko nimenera ubuvu none wihagarara ko atacu ufise yihagarara ko atacu ufise deja yamaze kuvuga yuko yakubwiye yagutumye utegeza kumenya ko ari wewe umwe no hariho ikindi naco wavuze ati hariho umuntu ryari yasohokanye umukobwa atafotora ivyo kurya gusa hariho n'igihe abahungu aribo bagufotora nyene uko urajya wewe wenyene urumva bo batishiramo rero biravana abantu baratandukanye muga nimba abakobwa bakinogiye ariko bameze ifoko n'abahungu nabo baba direct abakobwa baradufatana baratubeshera babe direct uzomubwira ati uzuri wenyene ni wewe nkeneye uzoshaka umubwira ati jewe shakuze wambaye kwa kundi nkunda wabimusavye azobikora nta mpamvu yo kutabikora singora na Heriki abo murarenze gusa naje mbe direct basi ngaruke no kubahungu twigarukire turatose badada zetu muri kuza muradukosomesha ibintu birebire
abahungu tureke kuza turihagarara ko guys turaremvye none ariko gusa abayafise barafise ariko yafise amusohokana simuvuze ku bahungu bose hari abayafise ariko mu yafise amusohokana ariko namwe badada bana guca mu profita muri vide ingo uko baguhamaga bakwandikiye wewe wenyene ntibakwandikiye muri batatu yatoye phone yandikira wewe nta nimero ya petit sere wawe yashizemo nta muhererezi wanyu yashizemo hari igihe usanga bari bagiye nk'ahantu urumva ikindi naco abakobwa nabo twiha agaciro none iminsi se n'abahungu bazodusohokana nta mudada aragusohokana we umudada ego biramaze kuba rimwe byakiriye gute ni fresh tu yarayafi nimba atari jewe ca tuba babiri yaragusohokana agira bihakanye uko navyanka arakubeshe oya vyemere canke ubihakanye beshe kweri yaranjanye arampa n'iryo rimwe ntiyashimye shashe urasubira ngo namuhaye rimwe urasubira unjane vraiment oya kino umugenzi nukuri ntugira ikibazo tuzojana ubuntu abantu bobo ikintu kibishe ni kimwe hariho umukobwa azi yuko adashobora gusohokana umuhungu azi yuko umukobwa atomusohokana ngo nakagaye mugabo sivyo hariho abagenzi tugira sinogira abagenzi b'abakobwa gusa hariho abagenzi b'abahungu fisi rero namye mvuga ngo bo basohokane je kwanza nogira n'isoni imisi sosohokane wowe uri umukobwa ego imisi sugumu reka tubaze ki urafise umudada musohokana umudada dusohokana ugira undonderere emera canke uhakane turengane oya nawe none ari single warigeze mugabo ukundana warigeze gukundana fata muri vya bihe ugikundana ufise umudada musohokana yari bwigera gusohokana sivye ko hamwe yari mu diaspora yari sohokana njana he tutari kumwe ariko gusa vyaraheze yari mu diaspora vyaraheze ariko n'abarundi bari barimo ariko abarundi ntibasohokana donc bari benshi nawe ugira umarama ntiyoroshe bumutahura oya reka sinoroshe dusigurire yari umudiaspora ni wowe wemera wari ufite utundi tuntu wakora oya twavana n'umwe tujana ariko nawe ugira umaramazi ubyivugiye ariko nta kubesha umuntu yaraja mu nkundo hamwe bikanka none vyanse ugasanga ugiye handi kuronderera hose byarangiye ntsinzwe ubu ndijenye tugarukira aho nyene uvuze ngo umuntu yaraja mu nkundo bikanka akaja handi vraiment hari ikintu kuri hari ikintu abantu badaha agaciro relation ni ikintu c'agaciro umuntu wese aba akwiye gufata nk'ikintu atari gito kuguma rero ugenda ngo hariya byanse ngo hari kubera iki wahisemwo hariya ati kubera iki nahisemo hariya none ugarukire bya bintu abahungu nabo bafise ingeso ziriko ziraza oya singeso none woba wampebeye iki n'ingesi yaje none yo guheba ukonyera ataco mupfuye hari abiyadukiza ari abantu bibafata w'ivyo mwonga ujya wibaza ko yiyadukiza wamufashe nabi hama hari wamufashe neza hama hari yadukiza ikindi kintu uwewe udakunda ku bahungu b'iki gihe canke imiyabaga y'iki gihe okay ikintu uno munsi abahungu ba kino gihe ntabakunda ko ndafise abagenzi b'abakobwa turaganira hari igihe muganira ku bagenzi mufise kugira ngo umugenzi umukundana ntisange mu ngorane kandi wowe wari uhari kugira ngo mube hafi turaganira kenshi abahungu uno munsi umufise nk'umugenzi umengo nta mumehami w'umuhungu ushobora kugira mugabo birashoboka ariko kandi umuhungu no munsi nimba muri abagenzi hageze umwanya wo kuganira atari kuri telefone byinshi biba bikenewe ko muganira atari kuri telefone mwicarane muganire musangire bikenewe mugabo kumva ngo umuhungu imisi yose ntazo kubwira basi twicare n'ahantu akubwira muhira ngo uzundamutse muhira ivyo mbere nibiki ivyo ntibibaho donc niba ntashaka gusohokana no si kibazo cyo gusohokana nubwo mwogenda kuri plage mukicara atakintu na kimwe mugire mufate mukicara mukaganira ni vyiza gusumba ko wo muhamagara ngo uzoze muhira kundamutsa iryo jambo je ntirindyohera niyo ngeso abahungu bubu bafise uno munsi umugenzi utinyira iki muhira
si gutinya muhira oya gusa biravana nawe kuko uravyanka uvyankira iki jewe ikintu ndavyankira bivana na principe umuntu abagenderako nimba hari umukobwa akubwira ati siho kuja kuramutsa abahungu abagenzi bose bansavye ko ja kubaramutsa iwabo ntaco bitwaye kuri wewe ntaco bitwaye mugabo kuri je bivanye na principe ngenderako hari ico bitwaye niyo mpamvu rero ntapfa kubikora canke ntabikora fata nkaki akubwiye ngo kagati atubwiye niye principe mugira jewe igituma ntaja mu nzu y'umuntu kwanza pana mu nzu y'umuntu ntaja kuramutsa umugenzi w'umuhungu ahantu abamuhira simba nzi bigire bikurikira mukija muri relation canke mwamenyeranye bivana na relation ariyo nubwo tutoba turamenya nubwo twoba tumenyeranye nk'ubuki n'umugenzi wawe n'umujama bisanje Jean akubwiye ngo ndashaka umunsi umuzoze kundamutsa muhira wogenda uramuvugi ndabivugiye nga kintu kuri sinoza mugabo uretse kayoshika kugira nze muhiri wanyu nigihe umbwira ati ndagwaye ndakunda abagenzi cyane barigwaza sheri no sindaheza reka kuncira sindaheza ambwira ati ndagwaye sishobora kumva yuko novyihangana umugenzi ambwiye ko agwaye oya vraiment ambwira ati ndagwaye candondera umugenzi tuzanane kugusuhuza kibazo kiri nawe ukunda gafa akunda agapfa guteki none kuki atembera ari urwaye udatembera akomeye oya rindira gatoya utohita n'uwo mugenzi wawe akomeye mukaza muzananye mwese ariko gusa vya bine nyene nanka nababwira oya ari vya bintu ugarutse handi nyene aguhamagaye ahamagaye wewe ari muhira ni bon ari muhira ni sawa nta consommation ndende zirenze naho urenze kamazi ugataha ni sawa ariko gusa mukabare niho nasi ariko ari muhira kubera ikakomeye utohitana umugenzi wawe mukagenda kumuraba ariko ukiraho je hari ivyo nivugiye mugabo kuri wewe iyo ngese abahungu buno musi nta bafise none yuko uzobona ingundamutse muhire je indira gatoya ishari nkaki akubwiye uramubaje mukigibura abagenzi akubwiye ati mbaha anye ukamubaza ati uribana canke ubana n'abandi ukabwira ati jewe mba muri famille kwa mama na papa iryo jambo ukaba waryumvise mugitangura relation akakubwira ati yo umunsi uzoze shaka kundamutsa anje uzoze kundamutsa hari ibindi bintu wakwiyumvira hewe ndavyiyumvira nyene kubera iki navyiyumvira abana na famille ego ndavyiyumvira ibyo bintu mwiyumvira n'ibintu nyabaye oya umukobwa ategeza kugendana amakenga ico coco ukimenya ugendana n'amakenga nyabaye umviriza ndakwishure amakenga tugendana umviriza jewe sinzi kugendera ku kintu canke kwinjira mu kintu ntaravye inyungu canke ubuhombe ndashaka kunguka canke nkahomba urumva rero hari ibintu ushobora kugira confidence ukavuga ati iki kintu ndashaka kucungira kugihombako canke nkacungurikirako urumva rero mu gihe wiyumva muri wewe udatekanye mu mutima wawe utari stable ico kintu nta mpamvu yo kukijamo si kuramutsa umuntu gusa niyo umpamagaye ati ingusange muri ville ndaguhibi atari ibintu vya hatari numva yuko nkwiye kuguma muhira ndakubwira ati uzobimpa hanyuma reka ngume muhira kuko mu mutima ntari stable simba nzi ikigire gikurikire ariko simujije umuntu aba yumva atekanye muri we aba yumva atangorane nimwe nta mpamvu yo tugarutse hari n'abadada batemera abahungu baza gutembera ku bahungu ahantu hari abantu benshi bashaka ari bonye hari abadada badaja kuramutsa umuhungu abana n'abandi ni kimwe nakubwira nyene abantu baratandukanye uko jewe Cherissa ameze siko nakameze urumva abantu baratandukanye rero mu gihe ikintu ca mbere ku mugenzi utangura kumenya ukuntu ameze ivyo akunda ivyo yanka rero muri ico gihe umusavye ivyo arashobora kwemera atangorana nimwe mugabo je nanje nkakwankira kandi uzontahure vraiment nzokubwira ati tugende twicare kandi je ndakunda umugenzi atari wa undi muvugana kuri phone gusa je n'abagenzi kuri phone turavugana mugabo nkababwira ati no ubugenzi bwacu buhagaze kuvugana kuri phone gusa hari n'igihe kuri phone muvugana ugasanga umwishuye uteba ntumwitavye bivanye n'akazi urimwo mugabo hari igihe rimwe biba bikeneye ko mwicara mukaganira mukanasangira iyo ngeso yo kuvuga ngo nk'ubura telefone ki uramubwira ngo ndashaka uzoze kundamutsa muhira wewe bihora bigushikiye
ari nka jewe mvuga ki aze kundamutsa iwacu ego je rero niyo ngorane fisi ndabitahura umukobwa akubwiye ngo uzoze kundamutsa muhira kandi ndabigusabye wewe nawe uvyakira gute? namahoro menshi nejo nawe ntumira iwanyu ibisoda no nawe ntumira muri abahungu rero nta makenga mugendana oya ntibisanzwe none ni keki urega nisho kimwe n'umukobwa biranzoza none nzokwankiya kuza kubera iki tahura rero ko memoire z'abahungu zidafunctiona kumwe na memoire z'abakobwa sivyo urazi igituma jewe shobora kumva yuko kandi ndabikunda umugenzi w'umuhungu kuza kundamutsa muhira ni bon nukuri ntaco bitwaye mugambwiye ngo ndamutse wewe ngo ahomba wewe ntukunda ivyo igituma ego abantu turizerana mugabo urabizi ko atamugenzi atamuntu ushobora kwizera ijana kwijana kandi kindi naco abahungerega basi inguvu nyinshi kudusumvya ntimwiyumvira ibitari ivyo mvuze yuko basi inguvu nyinshi gusumvya abakobwa inguvu ushatse kuvuga nizi mbega inguvu wewe baze nizi je sinzi inguvu zo kugwana cyane none abaje kugukubita canke wikangiye urana ki nk'ubu unye fata ki uko ki ashatse kunkwega jarandusha inguvu jewe sishaka kumukwege arandusha inguvu nukuvuga ngo mu gihe rero ndi wiwe bivanye n'ibintu yiyumvira canke yumva none ko wibaza ko yiyumvira ivyo bintu rega sindiko ndavuga ivyo ari ivyo sindiko ndavuga ivyo ndiko ndaho umutipe mwakanye sindiko ndavuga ivyo ari ivyo nukuvuga ngo hari ibintu bigenda birashika rimwe rimwe umuntu ataba ahubwo hari ibintu vyigeze kugushikira utinya ko vyose byasubira kuba ndabereye abise ibikomere bakunzi ba mizo talent je nta biranshikira none kuri kufise ubwoba ngabo anje harya imisi yose Imana yaraduhezagize iraduha amaso nyene ahari kugira ngo turabe ibintu hama bitwigisha pana ko bidutsitaza hama amatwi naho hari kugira yumve hama twumve ibintu bitwigisha navyo nyene uno musi ikintu mbonye ko ari kibi kuri mugenzi wanje sinzocinjiramo kubera ko ndazi ko ari kibi nukuvuga ngo ndashobora kuba bitashikiye jewe muga hariho abagenzi vyashikiye hari umugenzi wawe vyashikiye hariho abagenzi vyashikiye ndakubajije hari umugenzi wawe vyashikiye navuze ati hariho abagenzi vyashikiye benshi atari no ni benshi kandi namakagiye atandukanye kandi umugenzi wizera mukaka guhemukira vraiment kandi ivyo bishika ku bahungu niwe bakunda guhemuka bakoreje inguvu zabo nabivuga Cherissa nta muhungu numwe yigera aja kuramutsa abakuze n'abakuzini nibo nja kuramutsa zemubone nzomutera ama tuze tumubone uzundabire nta muhungu numwe shehe uja kuramutsa canke hari ibintu uraba kugira ngo uje kuramutsa umuntu jewe none sinabikubwiye ngire mpare ko atamungu mora nja kuramutsa navuze yuko iyagwaye ndatora donc uja umuhungu agwaye gusa naho nyene ngiye kwiyumvira nk'abantu maze kuja kuraba bagwaye twari bashika batatu umukobwa ariko aratwumviriza kugira abagenzi babo ngo ni vyiza nabantu b'umugisha nabantu bagaciro kandi hari ibintu udashobora kugwamo kubera ko ufise abagenzi b'abahungu hari ingorane zitashobora kugushikira mugabo tumenye ukuntu twitwara imbere yabo si byose ki azonsaba ngo ndamuhe kandi ndabifise si byose ki azonsaba ngo nkore ngo ndabimukorere kandi ndabishoboye mugabo hari igihe ubusanga ikintu atari umwanya wacu rero tube turindira wa mwanya ugere Imana yategura hama tubikore ariko gusa nanjye ikintu gusa nugira ngiye nk'abaji abajene abahungu vraiment natwe ubwacu turakwiye kuza turaraba kubera iki tumuhamagara ahantu hatwenyene kandi muri chambre mu nzu vraiment n'ibintu umenga uhora ubigira oya ndavuze muri rusange kubera ko ngo rusange nturimo ndavuze muri rusange nyene mbavuze muri rusange twese n'umuhungu sindi umukobwa navuze muri rusange ku bahungu kuri twe bw'abahungu murazi guys umubiri uragoye ane ikintu kigoye kwihanganira cyane gose kubera ko biragoye kwikontrola muri kumwe muri babiri peut-être jewe ntavyo navuze kubera ko ntavyo narinzi mugabo arabivuze ki rero ce mfatira kuri ico mwamye muvuga ngo ibiki umubiri umenyerwa none turabagenzi duhura gisoda nta birebire nta najo tema arambwira ntagenda kuramutsa ngo umubiri uramugoye ndakubaza umaze kuja kuramutsa bangahe abahungu shanda baramutsa vraiment urabaramutse
kuri wewe ni cya kindi nyene navuga anje oya mugabo nanje ndaraba si bose maze kubona isumaki irengane cu kintu barumbwire wowe ndaje kuramutsa wowe nta birebire ni yambu bite ni sawa ndaje kuramutsa umubiri wo kurotira kuri ibi bintu avuze ki abantu baratandukanye umukobwa n'umuhungu sico kimwe kandi uko Imana yaremye umukobwa siko Imana yaremye umuhungu hari ivyo Imana yaduhaye gushobora muri twebwe ariko abahungu bashoboye twebwe tudashoboye nkuko natwe hari ivyo dushoboye abahungu badashoboye fo rero yuko anje wavuze ati iyo hariho nabo muri kumwe umengo wabaye umuhungu ego ni cyagihe nyene wisanga uryohewe muri kumwe nabo mugabo umubiri uragora hari igihe ugutegeka gukora ibi anje wowe je nka jewe hari igihe mba numva mbuze amahoro kubera nabuze ice cream urumva arakunda ice cream naye gutangara ugira urinze urangiza utakavuze ni nawe urayingura ko ndayikunda ubizi urumva hari igihe mba numva nyene shaka ice cream ku buryo n'umugenzi anyandikiye Cherissa umeze neza ndamubwira ati meze neza vra ndashimana gusa numva shaka ice cream nuvumengo no mubwira yuko hari ikintu kibura numva yuko mu mubiri hari ikintu numva shaka rero dufate ko n'umuhungu hari ikintu abakeneye mu mubiri wiwe atari ice cream nka jewe rero mu gihe ico kintu agikeneye kikaba kiri impande yiwe none haba hasigaye iki mu kurangiza n'akaye kajambo ubwira abaji canke abadada abaji ikintu nobabwira ko mureke kuza abakobwa murabaremereza ibintu birebire cyane kubera ko bari mbega bavuga faible canke faiblesse sinkasure mbwira bari faiblesse bari faible iyo bafise faiblesse kasuye gisubire mazo gakata nakivuze nikiyanyene sinagisubiramo urumva rero mugiye muri kumwe wowe utanguye kugira kumuprovoka hari gusanga mwagiye mu bindi birebire ugasanga nawe nyene ko muri byo munanengeneye control ugasanga mugiye mu bindi birebire so ico nababwira gusa nuko two kwihangana ama tukarindira imisi yacu ya mariage ego nawe Chérie akajambo kanyuma wabwira abakobwa mu kubavunira akagoye ikintu gikunze kutwica abakobwa ni amasantima menshi tuba dufise navuze ku bakobwa sorry wavuze muri rusange banza mvuge amaca ngaruka navuze ku bahungu yigwaho ku bakobwa abakobwa namwe kubera iki mwitesha agaciro wawe bagwamagara ahantu hamwe nyene muri babizi ukagenda why ugiye gukora iki eske ugiye ujanywe niki kandi hari abubu nabo nyene hari ukuntu bari serieze wa bababwiye ati ingo naho mutamufitane programme uwo munsi nyene abwiye ati ngo ndagukeneye ukazubona araje why ugiye gukora iki ugiye mu biki iha agaciro hama nabo bazoguha agaciro bazovuga ati uzosanga ari babandi babahungu bagenda bavuga ati ngujya ngo shango wapi ngo baravugana barabanira uzumva ngujya ngo wapi ngo yigira ngo bitumingi ngo bitubirefu ariko bareke babivuge kajya niko gaciro kawe nawe abakobwa turakwiye kugabanya amasantima vraiment hari abahungu badigadiga umengo baravyigiye hari amajambo adigadigana vraiment hari amajambo uri kurayumva uba wumva nyene mu mutima umenga araruhura mugabo ntumenye uri ko aravuga hari ahantu akeneye gushika rero ibintu byose tube dukwiye kuvyumvira ko tube maso abantu mu bwenge baba maso nyene impande zose baba bakanura rero umva ikibi murabizi satani ni mubi ashaka kukugirira nabi aca mu nzira zitandukanye tumenye ukuntu twitwara murabizi iyo uri muhira ugira uve muhira ikintu ca mbere udashaka kwibagira ku muntu yibagira akaranga muntu ndagusuhuje urumva mugabo benshi utangura kuvuga ati none hamwe karanga muntu vraiment ntoyitwara igikurikirana igiki hari abantu duhura bakambwira ati sohoka no kuvuga ngo byose rero tuwe tuvyiyumvira umenye yuko hari ahantu nimbugira uje nimba wavyemeye kugira uje iyumvira ibiza gukurikira uba wemeye byose ibiba byose uvyemere kubera yuko wagiyeyo mugabo nimba rero utaza kuvyemera banza wiyumvire mbega hakurikira iki
hakurikira iki bya bindi nyene ni muri rwa rukundo basha ni muri rwa rukundo iyo ukunda umuntu uramwiyumvirako mugabo utamuha agaciro araguhamagaye hari ivyo uba witeze hariho nawe ivyo aba yiteze rero mu gihe jewe ivyo niteze bitabaye twese tugwanira yuko ivyo twiteze biba mugabo mu gihe umuntu mufitaniye urukundo nk'umugenzi nk'umujama uragendera ku vyo ashaka kandi nawe ku vyo ushaka mugatahurana mugahuza abahungu nabo muriko muradukurikirana mutahure yuko abakobwa badafise imitima igumye abakobwa bafise imitima yoroshe umukobwa n'umugenzi urashobora kumugira umugenzi ariko kandi mu gihe ushatse kumugirira nabi nawe arashobora kugirira nabi mu bintu bisanzwe abahungu rero abakobwa mubafate nka vuge gute nka kurya babita ngo abana hariho ukuntu tuzi umwana aba ameze umwana rero ntushobora kumukorera ibyo ari byo byose umwana umenya ko ari umwana ntumubabaza rero twirinde kubabaza abakobwa nimba by'ukuri umwizera nk'umugenzi rero kumwifuriza inabi bizogushikana wewe bizogufasha iki ki avuze ikintu avuga ati reka twihangane tugendere ku mwanya hari umwanya wacu hariho n'umwanya w'Imana rero mu gikintu kitarakunda hataragera ntiharagera kandi rero kumenya yuko hageze canke hatageze biba biri muri wewe nyene wewe urumva yuko bidakeneye ko Cherissa aka kanya aza kuramutsa kubera kubikurikira wewe wa Mungu ububizi mugabo je ntavyo mbanzi voilà reka ndabashimire cyane ko wampaye akanya hari ivyo mwahevye ariko muravuga ati reka tubane kumwe na Ange merci beaucoup natwe turagushimiye cyane gose kuko ni ikiganiro ndibaza buri muntu wese ariko arakiraba arafise icakuyemo naho kwibanira gute urafise icakuyemo gusa icyo ndagusaba ni gukanda subscribe kuko imwe wamubobanira murakanda subscribe commentaire zirakenewe mbega commentaire ibikiye apana ugenda ku commentaire ya ku ruhande commenta hanyene ahanyene hanyuma nimba ugomba guteza imbere ki urashobora kuja kuri page ya bashobora kuja kuri page ya Facebook Instagram ndakoresha na iTunes Audio Mac Spotify na Boomplay n'izindi zose bashobora kugenda ni Mr. Ki Burundi hose niko handitse ni n'umuririmbyi guys reka ndamuvugire uje no kuri FTV kugira ngo urabe ibikorwa akora ni umunyamuga nka jewe ni umu-youtuber ndumutwitsi kuri FTV haratwika voilà muje kuri FTV kugira ngo mugire kwa kundi muhora mubigenza ngaho uretse ko dukundana ushaka guteza imbere Cherissa urashobora kuja kuri bon jewe ibikorwa nkora ndabikorera henshi urashaka avuge hose kugira ngo tugusapoti muri kwa gushigikirana ndakora kuri BTV ibiganiro vya BTV babikurikirane turakoresha YouTube channel ya YouTube ni BTV Burundi turakoresha Facebook ni Best Entertainment Television turakoresha imbuga zitandukanye mugabo aho bazoturonka vyoroshe turahari ku bwanyu hamareka shimire Mijo Talent TV shimire na Ange nukuri mwagize neza kutwiyumvira ndagyoye cyane aja shimire agushimire kubera turi kumwe ariko sinayi bwaheze none kuba ushaka ibintu byihuta ki nawe ndamushimiye cyane ndamushimiye gose merci beaucoup merci beaucoup reka tubabwiye ko tubakunda cyane subscribe share na commentaire kuri page zose zavugiwe ngaha anya ciao